igitangaza ye iyo umuntu agitanga ikintu gushasha na wewe gute wakumenyereye uzobishobora gute tukutanguriye muri gospel bagenda muri sekira bisigura ko aba bantu barabafise ibintu kanaka bariko barabona imbere ko baja muri gospel bivuga ko uko umuntu yiyumvira nivyo bizakuzana resultat y'ibigaragara bisigura ko foundation y'umuntu ndiko mvuga ibintu mengo bimeze nk'ibigoye kumvikana umugana za kubisigura neza impano notanga nuko woreka gufakinga ubuzima baho wewe nyene nka wewe ego ibe ego oya ibe oya. amahoro y'Imana mwese mubana mutwumviriza ku kiganiro cya Niyosaba Mosaic Center. Imana ibane kubahezagira ukuntu mubanda mudusupportinga mu byo dukora. Uno munsi twabazaniye umuntu ahambaye cyane, umuririmbyi mwakunze, umuririmbyi yitwa Aimable mu ndirimbo ziwe. Ariko singomba kumuvuga menshi cyane, ngoma ndamukaribishe muri studio kugira ngo atwibwire uno munsi. Ndazi abafitiye ibintu byinshi bimeze neza, inkuru ziwe nyinshi ziryoshe. Ndeka ndamukaribishe Monsieur Aimable. Imana ikwezagire kuko ubandanye ukora. Karibu cyane. Murakoze cyane. Ku mazina yitwa Aimable Bayisenga, isanzwe ndumuhimbazamana biciye mu ndimo zo kuririmba ariko kandi no kuvuga ubutumwa mu buryo bwo preaching. Murakoze cyane ko mikaze nanezero ko muri iki kibanza kandi turizera ko tugira ibihe byiza namwe murakoze. Imana ibahezagire cyane. Nukuri indirimbo zawe zabonetse duhezagira kandi uri umuririmbyi mwiza cyane gose kuko turavye uracyari muto ariko ijwi muhungu ufise kuvuga ufise ijwi uririmbye kabisa umva kumengo riruzuye nk'emuyera vraiment. Ni gift Imana yaguhaye kandi turashima. Ariko imbere yuko tubandanya ikintu na kimwe ndazi hari abantu bakeneye kumva mu gahogo uriko uraririmba ukuntu ibintu bimeze, sivyo? None woshobora kuduha akaririmbo na kamwe ukaturirimbira? Yes, kandi Imana abicubahiro kubw'ibyo. Uhambaye ni Kristo ariko turabakozi amarashobora kwikora nta kibazo murakoze. Okay, karibu cyane gose, karibu cyane. Yes. Reka tubanze tuhe Aimable mwese mubanda mutwumviriza tumwumvirize mu gahogo ukuntu aturirimbira hama ndazi agiye kuduhezagira cyane. Karibu cyane. Uwuriwe igitangaza Yesu abo mwijuru barabihamya bati ikuzo nishimwe n'ivyo mwana w'intama. Uwuriwe igitangaza Yesu abo mwijuru barabihamya bati ikuzo nishimwe n'ivyo mwana w'intama. Marayika arabazani ninde wabumbura iki gitabo Yesu mwana w'intama aritanga arakibumbura ati cyubahiro n'ubutware n'ivyo mwana w'intama. Yesu mwana w'intama aritanga arakibumbura. Uwuriwe igitangaza Yesu abo mwijuru barabihamya bati ikuzo nishimwe n'ivyo mwana w'intama. Haleluya. Kuko ari wewe washoboye gucungura abari mw'isi bose ikuzo nishimwe n'ivyo mwana w'intama. Marayika arabazani ninde wabumbura iki gitabo Yesu mwana w'intama aritanga arakibumbura ati cyubahiro n'ubutware n'ivyo
cyose kibe ku mwana w'intama. Thank you so much. Monsieur Aimable. Yes. Imana iguhezagire cyane. Amen, amen. Ku gikorwa ukoze yani akajwi karongoro y'Imana yaraguhezagire. Imana ishimwe cyane. Burya hariyo ikintu abantu badatahura. No gutahura ingabire Imana yaguhaye kuva ukiri muto. Icyo ni ikintu abantu benshi badakunda gutahura. Kandi iyo uyivyaje umusaruro ibintu biramera neza cyane gose. Kuko umwe wese ndazi ko Imana yamuremye n'ingabire n'ibindi. Rero mu majambo make ngo ndakubaza. Yeah. Vyaje gute kugira ngo utangure uyu murimo wo kuririmba cyangwa wabimenye gute yuko kuririmba ari ingabire yawe? Murakoze cyane kubaza. Icambere nuko birivuga ngo kuva utaravuka ukiri mu nda nari narakuremye narinzi nenda kubuzi. Sigura ko byari bisanzwe bihari, habayeho kumenya no gutahura, kumenya nko bibajije nuko umuntu amenye ikintu ari uko akirimo. Iyo umuntu atangiye gukora ikintu aramenya ati ikintu ni cyo wanje, hama akabaho confirmation ivuga ko icyo kintu ari cyo wawe. Nagiye kubimenyeshwa nuko nabyumvise muri jewe biduga, bimaze kuduga ndayipratika, abaho confirmation ivuga ko icyo kintu ari cyo wanje. Amen, amen cyane gose. Imana igezagire. Hama abantu benshi bariko barakuraba uri kuraririmba ibintu bimeze neza, ibitari vyuzuye, hari abantu bibaza ngo ni ibintu bisanzwe ngo vyoroshe gushika ko urumva nk'uko umengo wavyutse mu gitondo ubisimbiramwo, ariko ndazi ko hariho izindi struggle ucamwo kugira ngo ushike kugo rugero, sivyo? Abantu badatahura uko ikintu cyambere hano kuri cyano dukora no kugira ngo dutere intege abantu kugira ngo bamenye ko iyo ukunze ikintu ari lazima kicamwe ingorane ariko ukagwana naco kugira ushikeko. None i challenge wahuye nazo kugira ngo mu bikorwa ukora cyangwa mu kugira ushike kugo rugero ushobora kuja muri studio ukaririmba, wo tubwira mu majambo make? Yes, ntanguriye hasi, umuntu amaze kumenya ngabire harabayeho gupratika kurondera ijwi, ukumvuga siko navuga, kundirimba siko naririmba. Niyo mpamvu bivuga ngo mukoreshe uburyo bwanyu hama ndabahezagira mu bwo buryo bwanyu. Pratique ama travail twakora kugira ngo turondere ijwi yari ibintu bitoroha kubera ko mutwara koma induru mu kurondera ijwi. Twakora ama travail atuma usanga umuntu nawe wiyumviye, usanga ama sport akomeye nk'umukumengo tukozagana muri gym, kugira umuntu akora muri gym kugira umuntu agera muri gym akagira niko twakora kugira ngo mu nda umuntu aronke abdominal, aronke ijwi rimeze ukuntu. Izo ziri mu challenge zimwe zituma bamwe bumva bo bivamo, izindi nazo ni abantu kudatahura umuhamagaro. Iyo umuntu agitanguye ikintu bushasha baravuga na wewe gute kumenyereye wewe uzobishobora gute tukuzi kunyene umumenyerano byageze na Yesu nabivuze urabizi. Izo ni challenge zo kudatahura, mugabo mu nyuma iyo umuntu akomeje akabandanya bakagira baratahura buke. Ikindi naco si ibikorwa dukora for free, ni ivy'Imana, ariko kandi hari uburyo kanaka dushiramwo, hari ibyo dushiramwo, hari ibyo dushiramwo by'uburyo bw'amafaranga. Rimwe na rimwe abantu barakuze kuvuga kudasohora, ariko kandi ni ibikorwa bisaba amafaranga, bisaba ko umuntu agirane. Mugabo muri challenge nkuru cyane novuga ni izo kudatahura umuhamagaro uri mu muntu, ariko kenshi buke iyo umuntu akomeje agatahura. Murakoze cyane. Amen cyane gose. None igikuru turazi hariho abantu baririmba gospel, sivyo? Tamaze kubona abaririmbyi benshi baririmba gospel, Imana yabateza imbere, ugasanga mu minsi bagiye muri secular zigandeye impozo mu isi, sivyo? Ego barafise ijwi nziza byiza, ariko urumva bamaze guta intumbero, siko ntaho intumbero bamaze kuyita. Ugasanga bamwe turabaye confused, urumva biraducanganije.
tukavuga ati none uyu muntu ko twari tuzi ko ari umuririmbyi wa gospel vyagenze gute none wewe intumbero yo kuririmba canke purpose igutuma wumva uririmba gospel ni kuririmba gusa kubera akajwi kugira akaryohe kugira ngo abantu baryoherwe cyangwa uravuga ati je no kuririmba kugira ngo nshitse igikorwa cy'Imana n'abajya batari bwakishike ko bakubwira urazi indirimbo ni ubutumwa bukomeye. Yes. Abantu ari ni ubutumwa bukomeye. Yeah. Hari abantu babona umuririmbyi bakibaza ngo n'umuntu asanzwe. Umuririmbyi azana abantu benshi ku Mana gusumbya pasiteri. Uravyumva? Yeah. None wewe nawe naho intumbero yawe yo kuririmbana cyane cyane ni yahe? Abatanguriye muri gospel bagena muri sekira. Bisigura ko aba bantu barafise ibintu kanaka bariko barabona imbere ko baja muri gospel. Bisigura ko ashobora kuba yagiye muri gospel avuga ati ngiye kurondera amafaranga, ngiye kurondera kumenyekana, ngiye kurondera kuronka ibintu kanaka. Bigatuma amaze kuja muri gospel akabona billboard, akabona na kumenyekana ntibimva ntibiriko birafata abantu cyane, ntibiriko birakwega amahera uravyumva. Bigatuma avuga ati ngende kurondera ahantu hari amafaranga ko ndafise umuntu twakoranye nawe yatanguye kunyigisha kuririmba. Sinomvuga izina mugabo muri aka kanya akorana n'abadiwani bajya basa n'ibbo mu Burundi. Igihe kanaka nageze kumubaza ni kweri kinone kumwe ngo rufite ijwi ryiza warugize ndamugara avuga ngo nasanze ntibyinzize bya gospel n'amahera bituma agenda muri secular music. Mugabo urumva ko yatakaje intumbero nyamukuru yategerezwa gukora kubera ko yagize arico gituma kuri jewe intumbero ni gushikana ubutumwa aho butegerezwa gushika. Kuririmba kwanje ni gutanga message. Akambuka Paulo no yavuze ngo Paulo aratera Apollo aravomera ariko kuzana Kristo. Amen. Bivuga ko ndi umutumwa ariko message ni Imana. Igicapo mbafise ari naco gituma mu compose indirimbo mu gukora indirimbo sinkora iyo yose muyumvisemwo maka numve ko ndongorewe iyo message yuko ari ikintu kana giye gukora ama nkasenga ama ngatanga iyo message ikinyemeza yuko naririmbye si kuririmba. Reka mvuga akantu gatoya unyanganire gato reka ndakavuge. Nta kibazo kabisa karibu cyane. Ukumenyekana k'umuririmbyi si ubwinshi bw'abantu bamuzi canke ubwinshi bw'amavyuzi afise kuri YouTube. Turikane n'amavyuzi gusa urashaka kugura n'amavyuzi ubu turi mu gihe kanaka murashaka kugura amavyuzi. Si ikimenyetso kigaragaza ko washitse ku ntumbero si amavyuzi ufise ahubwo ni imitima umaze gukora ko biciye mu ndirimbo. Umuntu ashobora kwihana, umuntu ashobora kubona indirimbo akavuga ati wow. Amen. Umuntu ashobora kubona indirimbo akavuga ati nukuri ndihanye, byatumye numva Imana, byatumye senga, biransunikiye kumva presence yamwe mu Imana. Kuko buri ndirimbo yose iri spiritual, iri spirituelle buri ndirimbo yose. Niyo ntumbero yo wanje murakoze. Amen, amen. Nukuri hariho abantu benshi iyo bariko barakora ibikorwa by'Imana bapfa gusimbiramwo badatahura ngo bimeze gute, badatahura ngo ngiye ubwitange bwanje ni ubwahe. Ugasanga niho usanga ibintu by'isi usanga byononekara. Ugasanga nkuko wavuze uri kurandika indirimbo ntuyandika bivanye n'intumbero ufise ahubwo yandika bivanye n'abantu uri kurimbira ngo ngiye gukora gute, abantu bazompe amavyuzi gute. Cyo gituma uzobona abantu aragiye kuririmba mu indirimbo ya mbere yambaye ameze neza, iya kabiri yambaye impuzu zahindutse kugira ngo kubera yibaza ati ninahindura impuzu ziza kwega amavyuzi sivyo. Ariko ikintu kimwe nakubonyemwo kuva mu minsi tumaze kubonana no kuvugana ni ikintu cyo kwicisha bugufi. Uri umuntu wivugira amajambo make. Kandi burya na Bibiliya avuga ngo mu majambo menshi ngo havamwo ngo n'ay'ubupfu. Urumva? Bisigura yuko keshi iyo uriko urakora ikintu urafata umwanya ukaciyumvira ko neza. Kandi burya umuntu avuga amajambo make agira ukwihweza gukomeye. Urumva?
agira ukwihweza gukomeye ugasanga bimuha kumenya ibintu cyangwa kubona ibintu abandi bantu batabona urantahura. Yes. Rero ubu twese tuvugira muri Australia ariko twatangiye kuraba kuri YouTube uri mu gihugu cy'u Burundi, ariko Imana irabona ati reka natwe muri Australia iduhezagire ikuzane ngaha muri Australia kugira ngo natwe duhezagirwe na presence yawe, sivyo? Ariko mu minsi umaze ndazi ko hariho challenge umuntu acamwo, sivyo? Kugira igikorwa cy'Imana kibanda gikora bivanye n'ukuntu igihugu gisanze, abantu asanzemwo urantahura, abantu bifata gute, mentalite z'abantu zimeze gute. None ugerageje ugakompara gukora igikorwa mu Burundi no gukora igikorwa cy'uburirimbyi ngaha muri Australia, wasanze ubudasa bunini ari ubwahe? Ubudasa nasanze ko gukorera mu Burundi no gukora ngaha muri Australia nuko mu Burundi bwa mbere na mbere n'igihugu cy'amavukiro, bivuga ko n'igihugu abantu benshi turi mu tubanye turi abantu bamwe mvuga mu buryo bwaho tutahurana cyane ku rurimi, tutahurana cyane ku bintu yaba imigenzo y'igihugu, imigenzo buri kintu cyose ngo turabuje imico. Ariko kandi naho muri Australia ni novuga ko ari igihugu twajemo turi mu bantu batandukanye kandi n'igice ari gito cyane cy'abarundi kimatike cyo gereranywa n'icyo mu Burundi. Bivuga ko nasanze hari itandukaniro kubera ko aha turi mu mahanga, ariko kandi Bibiliya tubwira ngo genda muvuge ubutumwa gushika ku mpera y'isi. Bivuga ko kuri jewe singereranya cyane uko noba nakoreye mu Burundi ngo ndabifatanye ko ariko byosa nuko nokorera ngaha, ahubwo ni nshaka ibintu bivuga ngo mugendane n'ubwenge, ahubwo ko nagiye muri yindi system itandukanye, ahubwo ivyiyumviro byo wanje imbere ko norira indege naravuze ati ngiye kuja mu kindi kibanza gitandukanye n'icyo narimo. Nashobora gukora evenema ku bw'ubuntu bw'Imana, abantu bashika 400, abantu 300, mugabo ndi mu kibanza nzi ari abantu batandukanye, ivyiyumviro bitandukanye, ibikorwa bitandukanye, ntegereza kwiyumvira, ari nacyo gituma byasavye kumaza kwihweza babayeho gute, bameze gute, bakunda ibiki. Binashobotse uko nakora mu Burundi ashobora guhindura muri iki kibanza. Mu by'ukuri itandukaniro ni kubera ko uko wabayeho hariya nuko wabaye ino biri bitandukanye cyane gose. Ego. Amen gose. Nukuri ico n'ikintu yani kiryoshe cyane gose. Ikintu kimwe na cyane dukunda gushikiriza kwicano nuko kugira ngo ubeho ubuzima spiritual bwuzuye, nuko hategezwa kubaho ibintu bitatu ubibalancing, sivyo? Icyambere n'ubuzima bwa mpwemu yera, ubuzima bwo muri mpwemu, ubuzima bwo urumva bw'Imana, hakabaho n'ubuzima bwa finance, nkora gute, ngirante, ukabaho kandi ukagira kandi n'amagara meza. Ariko ibyo ni ibintu bitatu bigoye gushira hamwe byose kugira ngo bikorere rimwe. None ukora gute kugira ngo ibi bintu bitatu byose mwakino na cyane mu gihugu bishasha kugira ngo ubishire ku murongo byose hamwe? Yes, mbere ngaha novuga ko baca umugani mu Kirundi ngo imfura isanase. Birika kivuga ngo uko nahozeho kera niko ndi kandi ko nzokwama, kandi birika tubwira ngo shoboza byose na Kristo amimomezi. Bivuga ko uko umuntu yiyumvira nibyo bizakuzana resultat y'ibigaragara. Bisigura ko foundation y'umuntu, ndiko mvuga ibintu mengo bimeze nk'ibigoye kumvikana muganda za kubisigura neza. Fondation y'umuntu niyo ituma abaho ubuzima bayeho. Amen. Bisigura ko Imana yatanze umuntu gukontrola, ni yatanze umuntu gukontrolwa. Nituri kugira ngo isi idukontrole canke ibidukikuje idukontrole. Ari mpamvu yaremye ibintu byose ishiramo umuntu, ishiramo ubwira ngo Adamu na Eva ati biganze, atari uganzwe navyo. Bisigura ko umubiri wanje ibinkikuje amafaranga canke ibyerekeye byose ni jewe kubikontrola. Mu kubikontrola ntegeze ubwa mbere kuba hejuru. Arico gituma bivuga ngo abantu banje bishwe no kutagira ubwenge. Bivuga ko ndiko nkora ivy'Imana
ndiko nkora ivy'Imana ntegereza kumenya ko inda ikeneye kurya. Amen. Ndiko njya ntegereza kumenya impwemu yanjye irakeneye gufungura. Amen. Icyo nkora cyose bivuga ko ni byose bimatanye n'ukuntu umuntu yiyumvira. Kujya twumva ngo haje abantu baraheba ivy'Imana bari bize cyane ninuze novuga ngo kiramatanye no kumenya impamvu ari ngaha kwisi. Niye impamvu ari ngaha kwisi. Igituma umuntu ari ngaha kwisi. Iyo umuntu amaze kwigundura akimenya icyatumye ari ngaha kwisi, kumburengira Imana ingiriye ubone ikindi gihe ngira muzoma kandi sigure kwiki kintu impamvu umuntu ari ngaha kwisi. Ico gica gikusunikira Amen. Gukontrola buri kintu cyose kumenya kubalance. No duha gatoyi urumva ukaduha ukuvuga ndego tuzokivuga undi munsi kuko ikisi kiganiro cyambere dukoranye ndasi gukorana ibiganiro byinshi guhera no munsi sivyo, ariko ndibaza reka ubaha akantu gatoya gusa urumva abantu bagenda biyumvira ko sivyo. Kabisa karibu cyane. Icyambere no kwera novuga ko umuntu ari ngaha kwisi nk'igihamana kuba ngaha kwisi nk'umuntu yatibukiye uko nyene mama na papa biyumviye ko boza n'umuntu bakaca vyaguko nyene. Ahubwo mama na papa yabaye igikoresho Imana yakoresheje kugira ngo umuntu aze ngaha kwisi. Ariko Imana irafise intumbero yatumye ishiraho umuntu ngaha kwisi. Ari naco gituma tufise abakristo benshi, tufise abantu benshi bitwa ko bari mu rusengero, amasengesho yabo yama ari Mana nje mu ijuru. Ni ikintu ciza cyane, ariko ijuru ni kibanza, ariho nyene ikibanza. Nyene ikibanza igituma nihana simfe arakinukana ashaka ko nkora ngaha kwisi. Iki nyene ashaka ko nkora ngaha kwisi nico gikuru kurusha ibindi bintu vyose. Nitwaremewe ibintu bimwe, ariko buri muri wese afise ikintu kanaka yaremewe. Hari uwaremewe kuba pasiteri, uwaremewe kuba muri government, hari uwaremewe kuba umugwizatunga, hari uwaremewe kuba umufasha mu muryango, kuba umuntu akomeye, n'undi yaremewe gukora ibintu bitandukanye. Ariko igikuru cyane ni kwimenya naremewe icyahe muri ibi bintu vyose. Ndi mu kibanza icyahe, kubera ko novuga mu buryo iyo umuntu ari umuhungu cyangwa umugabo akambara ibyo birato by'abakobwa birebire, ari ukuntu atambuka kubera ko si vyiwiwe, yambaye ikiato cy'iwiwe usanga atangura kubwira Imana kwezagire Imana yaguhaye ubwenge n'ikabire kubera ko yambaye ikiato atari cy'iwiwe. Muga iyo umuhungu yambaye ikiato cy'iwiwe kiramworohera gutambuka. Ubuzima buba bubi gute cyangwa ibintu bihungabana gute, umuntu akaruha akazorinda apfa abaye ubuzima umengo ndi buryoshe, naho iyo bafite amafaranga angana gute, naho yoshika ku bintu bingana gute, ugasanga nta munezero canke ntiyumva ashitse. Ni kubera ko ari mu kibanza atategerezwa kubamo. Ari mu kibanza ariko arakora ibintu reka ndakivuge mu buryo kugira ngo vyumvikane. Ni nk'umuntu yaremewe kuba umuganga hama akashigenda kwiga ubwarimu. Uyu muntu ariko arakora ivyo bwarimu ni umuntu azosanga ariko arasunikirwa cyane, ni umuntu azosanga ariko arakora nkuko atategerezwa kwikora. Ariko umuntu yaremeye kuba umuganga akagenda mu vy'ubuganga, hari n'ukuntu agira umutima w'ubuganga nyene, agira umutima w'impuhwe, agira umutima wo kuvura atarondera amafaranga. Ndabizi ko kenshi iyo tuko turakora akazi benshi kiri baba bariko baraba sakazi, benshi baraba amahera. Ariyo mpamvu bavuze ati turahagarikije amahera na musi wakora akazi. ariko iyo umuntu yaremewe ikintu agikora ataraba ibyo aza kuvanamwo, ahubwo agikora araba ikintu ariko aratanga n'icyo aza kungukamwo. Usanga ibyo akora adasunikirwa, ahubwo aba azi ibyo ariko arakora ibyo ari byo. Ni naco kintu kiba gikenewe mu buzima. Nimba ari ikintu ca mbere kitaryoshe ku mwana w'umuntu, ni kubaho ubuzima utazi icyo waremewe ngaha kwisi. Utazi icyo waremewe, utazi na wewe uwuriwe. Murakoze. Imana iguhezagire rwose. Amen. Nukuri ndazi aya n'amajambo y'ubwenge, ariko ni reka dusabe kugira ngo abazoyumviriza Imana izobahe ubwenge bwo kuyatahura. Amen. Abantu benshi ingorane dufise turumva amajambo tukatangura kuvuga ngo wewe ngo niko ngo udatahura ngo ubuzima, ni kubera ngo ibiki ngo uzohabona, ugasanga tuvuga amajambo menshi. Ariko keshi igituma kugira ngo ibintu bihinduke nuko tutangura kwiga ikintu cyo kwicisha bugufi. Kuko urashobora kumva aya majambo ukarabona ngo ni Aimable ayavuze,
kumbe ni mpwemu yera imuciyemwo kugira ngo unawe witahure ngo uri giki, Imana yakuremeye iki. Kavuga ati no mwegera Aimable tukaganira kugira ngo ico kintu natahuye ndagitahuzwe. Cyo ni kintu kandi ndibaza gifasha mu buzima. Icambere gisaba kwishisha bagufi. Igituma dufata umwanya wo gukora bino biganiro. Uno musi Aimable yari kuba aryamye mu gitanda. Ariko ni kubera tubakunda kugira ngo tubashikirize ibintu bisho kukuvana ku rugero rumwe bigashitsa ku rundi. Imana kwezagera cyane ku majambo y'ubwenge cyane Aimable. Hama ikindi kintu nagomba ndakubaze. Niye mpanuro n'umunsi ku bantu bariko barakumviriza bavuga ati nanje ndagomba kuba nka Aimable, nanje ndagomba ikintu Imana kugira amenye ingabire Imana yasize muri jewe ni yahe. Niye mpanuro baca ni gute woberekeza kugira bashike kugo rugero nabo bo kumenya bo gutahura ati jewe ikintu Imana yashize nkako isi kugira nkore niki. Karibu cyane. Icambere umuntu yoreka gufekinga ubuzima. Mvuze gufekinga ni umuntu ashobora kugomba kwereka abantu ko afise ibintu mugataje afise. Amen. Ndavuga muri bwa buryo kenshi birashika aho umuntu agena mu kibanza kubera ko ashaka reka nakoreshe mu mvugo yumvikana. Abantu benshi imbere ko bava mu cumba ikintu cyambere yumvira ngo abantu baza kumbona gute, uko umuntu yambara bimatanye na abantu baza kumbona gute. Iki kintu abantu baza kumbona gute kiza gusunika kwambara bihuye nuko abantu bashaka ariko bidahuye nuko wowe nashaka. Ni vyiza kwiyumvira ku bantu ariko navyo biracereza umuntu kuba ico ategerezwa kuba. Ni nk'imana ko ndavuga kubera ko azokwisanga ashaka gukora ibihuye n'ibyo abantu bashaka yisanga yitakaje we n'ubwiwe. Aco ciki wabajije gute umuntu yomera nka wewe. Aimable nka Aimable biragoye ngene woba nka Aimable mugabe birashoboka ko ba wewe nka wewe mu gihe utahuye wimenye. Imana notanga nuko woreka gufekinga ubuzima baho wewe nyene nka wewe. Ego ibe ego, oya ibe oya. Tuze ko turavuga n'umuntu ryari arambwira ngo unagombye kuvuga oya murumva ngo byananiye kupangira. Kirabwira ngo inyishu nziza inyishu nziza benshi badashaka kumva ariko ari inyishu nziza ni inyishu ya oya. Ndazi oya iragoye kuvuga ariko oya ni nziza. Amen. Mugihe umva utiyumva neza ukavuga ati oya, igihe wumva neza ukavuga ego mugabo ntuvuge ibitandukanye nuko wiyumva. Ni naho bizosunikira umuntu kurongorwa na mpwemu yera kubera ko uzusanga ari karerekurira ubugombe bwa mpwemu yera. Ico mpwemu yamubwiye azokumva gukurikiza ico nyene kurusha icyo abantu bariko baravuga. Murakoze. Amen. Reka ndabwire ikintu kimwe mutazi. Iri jambo oya ni jambo ryatumye abantu benshi bonona ubuzima bwabo. Aya n'amajambo y'ubwenge kandi nukuri Imana igufashe cyane kuko ibi uvuze n'amajambo y'ubwenge. Nk'akarorero abantu benshi ari usanga batagomba no kunywa inzoga. Mugo ugasanga abagenzi bamubwiye ngo wewe kugira ngo ubonekane neza kuri umuntu ahambaye urumva ngo ubane natwe tunywe inzoga. Mugabo kubera bikunaniye kuvuga oya ugashidukiya wagize webeye urumva. Ugasanga uno musi warufise homework yo kuja gukora. Mugabo kubera utagomba ko abandi bantu bakubona nabi ugasanga wemeye kujamwo bya bindi ugomba gukora urabiretse. Ugasanga uno musi vyo byo gufekinga ubuzima. Amadeni mwa kino gihugu aratumaze. Abantu sigiye tugenegeza ngo ubuzima ikora. Aravyumva? Ugasanga umuntu ikora kuri ubuzi butatu bune kugira ngo arihe ideni yafashe ry'imodokari urumva. Ari ideni ugasanga dufise amadeni nka 3-4 kubera iki gufekinga ubuzima. Bahungu birarusha nisinzira ugasanga umuntu igitanda sigaye kiraba nko kumengo no umwishwa. Ibi bintu avuze nukuri
ku bantu batwumviriza mu vyiyumvire ko icyambere kwiga kuvuga oya hamwe kandi no kudafakinga igakubaho ubuzima bivanye n'urugero ugezeko. Niho uzosanga n'Imana iguhezagira kuko Imana izokuduza guhera hasi hama uduge. Mugwe wishize hejuru Imana igirana irakureka hama nawe kubera ariyo widugije ukamanuka. Aya n'amajambo kandi akomeye cyane rwose mu bantu Imana ibafashe kuyatahura cyane. Nukuri reka ndagushimira cyane ku mwanya waduhaye. Imana iguhezagire. Amen. Kandi ndashima cyane kuntu ubandanya ukora igikorwa cy'Imana. Ikintu kimwe no kubwira vraiment ndazi urafise umutima Imana yaguhaye mwiza cyane rwose. Imana ibishimiko cyane kuko aya majambo uri kuravuga n'amajambo akomeye. Bigo ndi bavuga ngo ijambo ry'Imana ngo rivuga ngo ni inkota yinjira muki ngo no mu misokoro. Na amajambo uvuze sinavuga ko ari amajambo wikuriye mu kanwa kawe, ariko navuga ko ari amajambo y'Imana kandi y'urukundo. Cyangwa mvuga turi umuntu umutima mwiza cyane rwose kuko umuntu agukunda kubwiza ukuri. Bya bintu byo kugasanga umuntu n'umugenzi mugo nawe ukora amakosa ntigeza kubwira ukuri ngo iki niki. Aya n'amajambo uvuze y'urukundo icyanyuma ubona washikiriza abari barakumviriza canke ikintu wumva ko Imana ikurongoye muno mwanya wo shikiriza hama uhejeje urachora kuca udusengera kabisa kugira ngo Imana duhereze n'amasengesho sivyo none. Yes kabisa cyane. Karibu cyane. Murakoze cyane. Icyo numva no kongera ko mu byo twavuze numva umutima wanje no usangira bari ko batwumviriza novuga ko ni vyiza cyane twe muri Kristo neza. Ni vyiza cyane ufate uwo Kristo neza kubera ko biravuga ngo ibi bimenyetso bigaragaza ukuza kwa Kristo byose byarahabaye. Ufise icyo kintu cyamwembera ufise Imana yamusizemo ukigumye cyane ucakire cyane ntiwemere nakimwe gusamaza. Rimwe na rimwe arigiye tutabona ko ari system iri kirakoreka aho umuntu ashobora ko ari ahantu igihugu kikakrea ikintu gituma umuntu abura kanya ko gusenga, abura kanya kukurondera Imana. Mwibuke ko no mu gihe cyo muri Egiputa igihe babona Abisirayeli bariko barasenga bakunda Imana, ikintu bakoze n'icyo bakoze barondeye ikintu bokora cyatuma abantu baba bize. Uburyo bwo kuba bize bituma babura umwanya wo gusenga, umwanya wo kurondera Imana, umwanya w'Imana. Ni vyiza kurondera, ni vyiza kupambana atandukanye, ariko wibuke ntube bize kurugezo rwaho uba bize ku Mana. Urondera Imana. Abataramenya Imana n'abasunikira kumenya Imana no bakaze no kuri ivy'Imana biraryoshe cyane. Amen. Kiretse ko idini rimwe na rimwe byatumye bamwe biyumvira ko ivy'Imana bitaryoshe bitewe n'imigenzo, ariko mu vy'ukuri umuntu azi icyo yarondeye nagendeshwa n'idini agendeshwa n'ubwo buzima kandi ubwo buzima buraryoshe cyane. Niyo mpamvu murakoze. Ukuri Imana ibahezagira rwose. Amen. Imbere yuko dusengera nagomba mbwira abantu ati mugire subscribe kuri channel. Ikindi nacho nagomba babwire mubandaye mukurikirana indirimbo ziwe kuri YouTube. Arafite YouTube channel. Reka ndaguha abantu kugira ngo babwire YouTube channel yawe kugira ngo abifuza kugera subscribe kuri channel yawe nabo bagire icyo kugira baronke. YouTube yanje yitwa Aimable by Seng. Instagram, TikTok hose ni Aimable by Seng. Turabaye kaze kuri aya channel, ariko kandi tubasaba cyane gukora subscribe. Ni vyiza cyane nzobikore, kuraba ni vyiza cyane, ariko icyo numva no basaba cyane uragenda urabe channel ufise umutima w'ikintu umuntu agiye kwakira ikintu, agiye kumviriza message, atari gukora subscribe batugenda gikuru cyane ni ngene uzoba ufashijwe ikintu Imana izoba yaduhaye kugira ngo dushikirize abantu biciye kuri ayo platform. Amen. Ndumva ko atashobora kongera ko karibu cyane udusengere n'ukuri.
murakoze mana, turagushimiye mana, turagukengurukiye imbabazi n'ubuntu bwawe bwinshi. Ijambo ryawe riravuga ngo uzokoresha mu buryo butandukanye kugira ngo ushikirize ama message ku bantu utegerezwa gushikanako. Turasengeye umuntu wese ariko arumviriza ino video, ino audio, ubuzima butembe biciye muri muvyo twavuganyemo. Araho bishika tukiyumvira ko uvuga biciye mu bituragaro, uvuga biciye mu buvugishwa butandukanye, ariko turakuzi uvuga biciye mu kiyago, turakuzi uvuga mu buryo butandukanye. Reka umuntu wese yumvise iyi message igire ikimukanaka ihinduye, yaba kimwe canke bibiri canke bitatu mu buzima bwiwe. Ivyiyumviro vyiwe, ingendo ziwe, ingeso ziwe bigira ibintu kanaka bihinduye. Twanasengera n'umuntu ashobora kuba acitse intege, reka umwongereza inkomezi. Abasubiye inyuma bashobora kuba bararaba iyi audio badendebukiwe bitewe n'imigenzo y'amachurch atandukanye, bitewe n'ibibazo baciye mu mashengero atandukanye. Ongera ubunge mu izina rya Kristo, abatarakumenya bakumenye mu izina ry'uwapfuye akazuka. Turasengera n'abadutumiriye, wakomeze wagirire neza, icano yagure mu buryo bwagutse cyane kugira ngo abantu bategerezwe kwakira icyo bategerezwa kwakira mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kumvisa ugusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen, amen. Imana iguhezagire cyane gose. Karibu cyane gose kubandanya mudukwirikirana kuri Niyosaba Mosaic Center. Amakari n'abagomba gukurikirana channel yiwe, please murashobora kwironka muri description of the channel, ndaza kuyishyira iza kuba irimwo. Amakandi mubandanye mudukurikirana cyane, hamana cyane cyane nkuko yavuze, mubandanye mukurikirana message kugira ngo mwe mu w'Imana agire icyo ahinduye mu buzima bwanyu. Imana ibahezagire cyane gose, murakoze. Thank you very much.